Oya Sabina yuriye kwidirisha. Amande y'ibihumbi 100 niyo yaciriwe umukenyezi Sabina w'imuhanga mu ntara ya Butanyerera kubera yarafashwe yituma kwidirisha ryo wundi muntu. Naho tutazi ingene yaduzeyo iyo ngingo umustanteri wa komine Muhanga yahavuye yisukamwe amazi arayizimya iyo ngingo arayihagarika acamenyesha wari wayifashe ko yuko yayifasha atisunza amategeko acagira akavuga yuko uwo mukenyezi acibwa amande y'ibihumbi 50 gusa akaje mu kigega ca leta. Asha ego dusabara mesa bina ndakubariye atewe dusabe uri umuhinga none kwidirisha yakoresheje ubuhinga bwahe amagendera yuriye ku ngazi vyagenze gute ntaka video ngwako karaje asha siriya ke wazanye ibindi bintu ngo abubungira baca amande bisunzugwa nka bafitaniye mu kibano ico mbonaco leta irakwiye guha inyigisho abantu bari imbere y'abandi mu burongozi ibintu bitarayangara. Mustanteri ndamushimiye cyane ahagarariye abo mu burongozi koko nk'abandi. Oya iyi nukuri ndayisoma nicaye. Ash ubundi ndicaye ndashobora kuyisoma. Thierry ati nukuri muratwenza umuntu akubaka kwituma kwidirisha ry'undi muntu none kwa yo 5000 agenda mu kigaya ca leta mwene idirisha wewe biherera ko atagiye kwidirisha rya leta basi niba yahe mwene idirisha ayagure ubusara bwayi ngo amashuri yubasigaye ari potopoto nkuko byashikirijwe n'uwahoze n'umukuru w'igihugu President Domitien Ndayizeye imbere y'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abandi bategetsi uwo yahoze n'umukuru w'igihugu yaraneguye cyane uko indero yifashe ubu mu Burundi yerekanye ko ubwa mbere umunyeshuri agiheza amashuri yisumbuye secondaire yarashobora guhiganwa n'abandi ku rwego mpuzamakungu ariko ubu n'uwahejeje kaminuza ngo ntabyo yoshobora. Irambona ngo byagiye kwankabira hino ntagikina n'abasa bose data we ntagiherekeza mama kurima nayo sogokuru ntagicira imigana buzukuru ngo bamenye gutegura imitima nakazoza ibintu birakomeye. Kanani nawe ngo jewe hari ibyo ntumva neza ngo none iyi si ndinganizo y'amashure y'uno munsi yatunganijwe nabande ikibazo sabo bize ayo bita aya kanovera nyene mbega nyene igihe hashingwa potopoto siho yarari yakoze iki ndababwire ukuri indero nihabwa agaciro uwize yitwe uwize ahabwa agaciro ndabarahiye ibyo mwita potopoto bizoba bizima budakeye kabiri gira amahoro aho niyo ngabo ati abadosobanukiwe potopoto ni iringara rivugwa mu gihugu ca Kongo potopoto gisobanura ibyo no canke ubugari. Abayoboke ba Zebiya barenga 30 barafatiweho bariko barasenga mu ntara ya Gitega bongera barafungwa. Abatware baho hantu bamenyesha yuko ibikorwa by'abo bantu bihungabanya umutekano mu kwemera kwa abantu rero basengira kwa Zebiya ngo umukenyezi asengeraho ntasura kuryamana n'umugabo mu gihe nawe atemeye kuja gusengera aho hantu. Numve tutangure na Diane aho yavuze ngo nko mu gihe umugabo asengayo umugore nawe asenga handi none naho ntasura kuraba ngo nuko badasangiye idini canke baca bahukana. Ibaze rero hakaza nk'umuhungu akambwira ngo asenga kwa Zebiya noca nkomesha ngo mwizina rya Yesu nayo Lionel yayiciye umurya ngo abo bantu bakwiye gusengerwa usibye ko no kwivuza bativuza niyo bavyaye abana ntibabajana kuri vaccin leta nikore yamara ntizobashobora. Medar nawe ngo nonaho kuyoboka Imana bayoboka Zebiya nuko Pasika yaheze baca babahamba akazozuka ku munsi ugira gatatu.